Ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega bwaratunganije kuri wa kabiri igenekerezo rya ndwi mu kakaro 2026 ibikorwa vyo gutera ibigori vyo mu bwoko bwa Pane 53 mu mwonga wa Gasera uri muri zone Gisimba waga muri komine ya Karusi. Kabaye kandi n'akaryo ko gutanga imbuto z'ivyo bigori ku barimyi bazozitera muri uwo mwonga ufise uburinganire bw'amahegitari 50. Ico gikorwa rero kikaba gifise intumbero yo kongereza umwimbu w'ibigori biciye mu gukoresha imbuto zirobanuye no gukomeza uburimyi bwa kijambere. Abafundi b'indimo bareretse abenegihugu ubuhinga bwo gutera ivyo bigori kugira ngo bizotange umwimbu ushimishije. Uwuserukira igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri komine ya Karusi yamenyesheje ko gutunganya neza imyonga ari imwe mu ngendo zizofasha kongereza umwimbu. Yarongeye asaba abarimyi gukingira no kubungabunga uwo mwonga kugira ngo uzobandanye gutanga umwimbu mwiza. Itegera c'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Karusi nawe yahamagariye abenegihugu kwitabira umugambi wo kurimira hamwe muri uwo mwonga kuko gukorera hamwe bizoborohereza gukurikiranwa n'abahinga no gutuma umwimbu wiyongera. Umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Sinzobatohana nawe yahamagariye abenegihugu kwijukira uburimyi n'ubworozi bwa kijambere kuko uburimyi ari ryo shingiro ry'iterambere. Jean Severus Sinzobatohana akaba yasavye ko ata muntu n'umwe yosigara inyuma muri uwo mugambi kuko igihugu gikeneye umwimbu ushimishije ushobora gufungurira abarundi bose ndetse hakaboneka ko n'umusesekara wo gushora mu masoko. Intumbero rero y'iki gikorwa iya mbere niyo kugira ngo mwese tubahamagarire gufata isuka turime, ko abantu twese tuzi dutegerezwa gufungura kandi ngo harari inzara mu nda hakavyuka inzigo. Uhereye ku bakozi ba leta, abarongoye amadini, abarongoye imigambwe, kuvuga umuntu wese ikintu asanzwe akora nubwo yoba akora akazi ka leta canke bamwe bari mu mashirahamwe, ati twibuke ko n'umunyeshuri atokwiga atafunguye neza. Abarundi badafunguye neza n'ingwara muri ico gihugu zoca zibanyisha. Aho turi kumega yemwe twese dufata isuka turime. N'umuntu yirirwa mu biro nawe arya amafaranga leta imuhemba ukwezi guheze ayahemwo abakozi babararike baze kumurimira nawe nyene agira ibintu atereka mu nzu vy'umwimbu. None kizoba kibaye ciza. Yasavye abo barimyi barimira muri uwo mwonga gutera kijambere izo mbuto baronkejwe baterera rimwe, hageze kubagara naho bazobikorere rimwe ndetse no mu kwimbura bizokorwe gutyo nyene. Kubwo umuyobozi rero yifuza ko ivyo basiguriwe vyo gutera kijambere boca baja kubikora mu yindi myonga ndetse kandi bakongera bakigisha n'abandi bene gihugu kugira ngo nabo babikore mu mirima yabo. Ikigira kabiri nukugira ngo turime ntitwirime ahubwo turime kijambere. Nico gituma mubona twazanye imbuto zirobanuye, duca tuzana n'imigozi murabona irahari, hanyuma duca tuhasanga namwe mwaraturaguyeyo n'ifumbire y'ikirundi. Ico rero duhamagariye abene gihugu mwese nukugira ngo uyu munsi mumenye ko muri mwishure mwaje kwiga, mu kanya gatoya tugira duce tubereka ukuntu muzobigenza no muri ya yindi myonga itari iya Gasera. Turipfuza ko aho tuzoca hose tuzobona duti umwene gihugu cyukuri yaraje muri za nyigisho hamwe mu Gasera bigaca bigenda neza. Wewe waje umunyokuru akaba yasigaye muhira, ni uzocapa umugozi umwereka ukuntu atera neza kijambere uko twabisiguye aha hantu. Ico rero ni ikintu gihambaye. Hanyuma tubiteye kandi tuvuga duti uriya muntu ari impera araza kwanda umugozi abifashijwemwo n'abafundi ba DPAye, hanyuma uwo mugozi awugize ari impera bose baca bawutora nabo hagati batumberezeko gushika hari impera ihegitari zose 50 dushaka izoba ari 70 igoroye neza ibintu bimeze neza. Ico nico twipfuza. Ikigira kabiri ukumutereye rimwe, uko tubahaye indwi imwe yo gutera, dushaka ko no kubagara indongozi zitandukanye muze muhimirize bazoshungurukire rimwe kubagara. Twebwe abafundi twavyize twasanze iyo umuntu atabagaye umwonga wiwe
iyo atabagaye indimiro yiwe umwimbu utakara ku bice bishika 40% vyababa canke birenga gatoya. Murumvise ko aha twaje kwishure kugira duce tubirandagatisha hose ahari umwaba waba muto waba munini kugira hose tuzosange hateye kijambere, gutyo dushishikare twibera muri ryaterambere, umuntu wa wose uronka ico ufungura, umufuko uronka amafaranga, yambona kazoza tuzoyishikire bidatevye. Jean Severus Nzobatohana yaboneho ko kwibutsa abo bene gihugu kuvomera imivyaro y'amavoka no gusasira ikawa, kuvyaza umusaruro amazi yose atemba mu kuvomera ibiterwa bimera n'ingoga muri iki kiringo cici, no kwitegurira ibikorwa vyo gusibura, guca imikobeko no gutegura amatuta y'ibiti bizoterwa ku mutasuro. Abene gihugu barimira muri uwo mwonga bakaba barashimye kubona bararonkejwe imbuto ku giciro gito hamwe n'inyigisho, kuko bizobafasha kongereza umwimbu no gutera kijambere bigatuma imiryango yabo yisununura.